ibi nivyo birangwa mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura biturutse kwiduzwa ry'ibiciro rigize imisi ryibonekeza mu bidandazwa vya nkenerwa. Muri ano makuru tukaza kubashikana mu gisagara ca Bujumbura aho tubabwira uko vyifashe, abanyagihugu nabo bagasaba ubushikiranganji bubijejwe gutora inyishu kuri ico kibazo. Nayo mu gisata c'indero, ingendo y'abarongoye amashure bamwe yo gutangisha amafaranga yo gusanura amashure canke yabigisha babafutsa kivi iranegurwa na Elahi Nibizi yahoze arongoye imwe mu masendika y'abigisha. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatandatu mukurikira ikigabane kw'isoko c'urunani rw'amaradiyo RPA, Inzamba na Televiziyo Renaissance. Uyu munsi tukaza kubashikiriza ibijanye n'ingorane zo kurangura igitoro mu bihugu byo hanze. Kazi urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 inzamba.org. Ndasubiye kuramutsa nongera kubipfuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo. Duheraye makuru mu gisagara ca Bujumbura aho hagize imisi hibonekeza iduzwa ry'ibiciro vy'ibifungurwa amasoko atandukanye yo muri ico gisagara. Abanyagihugu baba muri ico gisagara ca Bujumbura bavuga ko bidatahuritse na gato kubona abadandaza baduza ibiciro uko bishakiye, kandi abajejwe intwaro barorera. Basaba bashimitse ubushikiranganji bw'ubudandaji guhagurukira ico kibazo kuneza y'abanyagihugu. N'inkuru dushikirizwa na Prosper Nzisabira. Ivyo bidandazwa vyaduze igiciro n'umuceri, ifu y'imyumbati, ibiharage, isukari, inyama n'ibindi. Ikiro c'ifu y'imyumbati bita kivunde cyavuye ku mafaranga 1300 kija ku mafaranga 1500. Ikiro c'ifu bita inyange cyavuye ku 1000 kija ku mafaranga 1200. Ikiro cy'umuceri bita umutanzania cyahura ku mafaranga 2600 ubu kigugwa amafaranga 3000. Nayo umuceri usanzwe wavuye ku 2000 uja ku 2200. Ikiro cy'inyama y'imisoso cyavuye ku mafaranga 1010 kija ku 1012. Izo bita canga cyari ku 7000 ubu ikiro kigeze ku 9000. Amavuta y'amamesa igice cy'ilitiro cyadugijwe amafaranga 600. Amavuta yo mu bwoko bw'amakoto akabido k'amaritiro 5 kahora ku 22,022 kageze ku 38,000. Isukari ikabigeze hagati y'2,600 n'2,800 aho ironse, mu gihe igiciro leta yashinze ari amafaranga 2,450 ku kilo. Bamwe mu baguzi bavuga ko bitumvikana na gato kubona ibiciro biduga atacamira nk'uko umengo nta leta ihari. Aha bakadomo rutoke abajejwe intwaro biba barorera. Basaba ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi guhagurukira ico kibazo kuneza abanyagihugu. Ngo ataraho bamwe baratabomoke bahunga igisagara. Ikindi basaba nuko leta yoreka ababishoboye bakaja kubirangura mu mahanga. Ku ruhande rw'abadandaza bashikiriza ko bituruka kwikena ry'amafaranga y'agaciro bikunyugwa n'ikena ry'igitoro yibonekeza mu gihugu. Arakoze Prosper Nzisabira. Tuve mu gisagara ca Bujumbura tuje mu bumanuko bw'igihugu mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Abagabo babiri bari bamaze indwi zibiri bafungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Bururi bagirizwa ko bahanahanye amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp banegura intwaro ya CNDD-FDD ngo bafunzwe hahonyanzwa amategeko y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi bivugwa n'uwanonosoye ibijanye n'amategeko. Umushingwamanza Janvier Bigirimana asigura ko abo bantu uko ari babiri atacaha na kimwe bakoze, ahubwo ipfungwa ryabo ryari rinateye kubiri n'amategeko ajanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Kurikira Janvier Bigirimana. Iyo umuntu atanze ubutumwa atari we nyene yiyumviriye ngo yandike, hariho ibintu bituma umuntu akurikiranwa ku caha muri iki gihe bidashobora kuboneka. Tukibaza yuko ata muntu yohogwa yuko yatanze amakuru akuye ahandi kuko nariga ataba ivyo bintu yavyanditse, ataba we yavyiyumviriye, ataba ari we yashatse gusebura icyumviro. Kuvuga yuko leta y'u Burundi hariho amanegurwa ifise, nta leta n'imwe yo ku isi irabura makemwa, irabura ivyo yonegurwa. Kira noneho amategeko y'u Burundi cyane bwizwa shingiro
baravuga yuko umuntu afise uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro. Uno munsi rero tubona yuko abo bagabo babiri bariko barahohoterwa. Icya mbere coco nuko ubwo butumwa atari ubutumwa bonyene biyumviriye, atari ubutumwa bonyene banditse bagomba gushikiriza ivyiyumviro, ni ubutumwa batanze buvuye ahandi. Muri ico gihe rero tubona yuko atangingo n'imwe gitabo mpanavyaha c'u Burundi yemera yuko umuntu atanze mwe n'ubwo butumwa ashobora kubikurikiranwa ko ashobora kubihanirwa. Tukafata yuko uno munsi bariko bafungwa bahohoterwa bahogusa. Ubwa kabiri naho vyoshitse bakaba ari bo batanze ubwo butumwa, twibaza ko baba bashikiriza iciyumviro bisanzwe, kandi gushikiriza iciyumviro ni uburenganzira bw'umurundi wese, ni uburenganzira bukingiwe n'ibwirizwa shingiro, ni uburenganzira butezwa kubahirizwa n'amategeko n'abategetsi bose. Bisigura yuko uno munsi twosaba yuko abantu bose bafise ububasha mu gufungura abo bantu, cyane cyane abajejwe vy'ubutungane, abo bantu barekura bakidegemvya, kuko nta caha tubona bakoze, kandi uwo ugomba guhana mwe n'ivyo vyaha vyo gutanga mwe n'ubwo butumwa. Nibaza ko muri abo bategetsi ari ubutumwa batanga babukuriye ahandi, si kubera umuntu aba yabukunze, si kubera umuntu aba yashigikiye ibirimwo. Birashika yuko abantu batanga amakuru y'ibintu batemera kugira ngo abandi kumbure babereke ivyavugiwe ahandi, bidisikure yuko atakosa riba ryagiyemwo. Abo bantu rero bokure kugwa bakidegemvya. Tubamenyeshe ko amakuru adushikiriye muri kano kanya muri studio avuga ko abo bagabo babiri bari bapfunzwe aribo umwigisha yitwa Leonce Kamatari hamwe n'umukukuruke mu gipolisi c'u Burundi Longe Bigirimana baraye bapfunguwe ku muhingamo kuri uyu wa gatanu. Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe. Mukanya turayabandanya mu gisata c'indero. Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe. Ugutegeka abigisha gutanga amahera yo kubaka stade, gusaba abavyeyi amafaranga y'agashirukabute kabigisha babakutsa kivi canke kabigisha bigisha amasaha arenze kuyo basanzwe bigisha, n'ubusuma bugirwa n'abarongoye amashure. Umupfasoni Elari Nibiza bivuga inyuma yaho havugiwe imyidogo mu bigisha n'abavyeyi bategekwa gutanga ayo mahera mu ntara za Gitega, Ngozi no mu gisagara ca Bujumbura eka ndetse n'ahandi. Kuri uyu haranira agateka ko kwiga ku bana, aho kwidoga bari bakwiye kwitwarira abo bayobozi b'amashure kuko ayo mahera basabwa ataho yanditse na gato. Kurikira umupfasoni Elari Nibiza. Mu bisanzwe amahera leta itegerezwa gukoresha ku mwaka ku kibanza icyo ari cyo cyose arategekanijwe mu mafaranga leta iheza igasohora. Naco gituma amahera yose ategerezwa gukora mu gisata icyo ari cyo cyose, haba mu mashuri, haba ndetse isanganya ryo barigize rimwe z'ibintu vyihutirwa. Ayo mahera mu gihe atanditse mu itegeko leta yashikirije abanyagihugu, ayo mafaranga nta burenganzira, nta n'itegeko yuko abavyeyi canke abanyeshure bayasabwa, nta n'uburenganzira bafise bwo gutanga ayo mafaranga kw'ishure atagira aho ashingiye ku itegeko, kandi ata n'umwe ashobora kuyakontorora, ashobora kuyagenzura ngo abone ico yakoze aheze agishime gitere imbere canke akigaye ihagarikwe. Ayo mahera n'ubusuma, nibahagarike kuyatanga kandi baheze babishire mu birego, kuko ayo mahera n'ubusuma, kuko umwe wese munsi akeneye amafaranga acagenda gusaba abanyeshuri n'abavyeyi n'abigisha. Leta nihembe abitegerezwa guhemba baciye mu mategeko, mu gihe itabikoze nirondera amategeko yihuta yubahirize abanyagihugu. Iyo myidogo irafise ishingiro ariko ndayigaya, si imyidogo bikwiye, ikwiye igikorwa co kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi mu banyagihugu. Uyo aharanira agateka ko kwiga ku bana
asaba ubushikiranganje bujejwe indero n'abayobozi b'amashure ko bari bakwiye gukora ivyo bajejwe aho kubandanya banonuza abavyeyi n'abigisha basanzwe atamikoro manini bafise n'ubunyene. Umupfasoni Elali Nibizi kubyerekeye amafaranga yo gufasha ngo abanyeshuri basubire kwiga neza ivyigwa batashoboye gufata neza, ayo mafaranga ntakenewe. Ubushikiranganje ni buhishure abigisha bakwiye, ibikoresho by'ishure bikwiye, amashure yagutse kugira abanyeshuri bige ari bitigira bike umwigisha ashobora kwigishamwe neza. Iyo ubushikiranganje butanze ivyankenerwa kugira umunyeshuri yige neza mu masaha meza, umwigisha ahembwe neza agononokewe, aho umunyeshure ariga neza, nta muntu akeneye gutanga ayandi mahera y'inyongera ngo abigisha ngo basubire kuja kwigisha. Mu gihe rero amasaha y'akazi azwi neza, nibakundira abo bigisha, babaha ibikoresho bikwiye, babaha n'umushahara ukwiye, bagononokegwe, bigishe neza, hano batahe mu masaha ategerezwa. Mugabo birashobora gushika yuko umunyeshure uyu canke uyu aba afise ingorane yisangije zidasa n'abandi. Mu gihe yose rero ingorane yisangije zidasa n'iz'abandi, si ishure ija gusaba amahera bigisha. Mu gihe ishuri idafise uburyo bwo gufasha abo bana bafise ingorane, muri ico gihe umuvyeyi wenyene niwe aheza akagira ati uno mwana arafise ingorane reka ndamufasha. Ayo mashure yigenga nahemba bigisha, nakoresha ibikoresho bikenewe. Igihe umwana azoba afise ingorane nyamukuru yisangije, umuvyeyi azomenya ingene amwimenya iwe. Nayo mu makuru ajanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, imigenderanire igiye gukomezwa hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'Abarabu arico Emirats Arabes Unis mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo bishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Désiré Nzeyimana. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashoboye kubonana n'abagwizatunga bo muri ico gihugu bifuza kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi. Harasinywe amasezerano agera kuri 2, hariho amasezerano yasinywe kugira ngo bashireho umugwi uhurikiyemwo ibihugu uko ari 2, umugwi bakunda kwita mu Gifaransa comité mixte, kugira ngo baje barabe ibikenewe vyokorwa hagati y'ivyo bihugu bibi, hanyuma nuko babishira mu ngiro. Harasinywe kandi n'amasezerano ajanye n'ivy'ubudandaji n'ivy'ubuhinga, no kuvuga commerce et technique. Ivyo rero bikaba byarabaye kandi imigenderanire ikaba igiye gukomezwa, kuko leta y'u Burundi naho isanganywe ubuserukizi hariya irafise kunishaka kugurura ubuserukizi bukomeye bw'ambasade nabo muri Emirats Arabes Unis nabonye bakabaremeye ko bazugurura ubuserukizi ngaha. Kuvyerekeranye rero no kubona n'abanyamitahe, hariho abanyamitahe 5 bakuru bashatse kugira ngo basobanurire nyenshuro mukuru w'igihugu ivyo bagiye gukora, kandi bakabasha kubikora vyihuta mu bisata by'uburimyi n'ubworozi, mu bisata by'ubudandaji n'amahinguriro hamwe n'ivya mukerarugendo. Haba harimwo rero n'ibijanye no kubaka, aho hariho abantu bajejwe usanga bakurikirana kenshi ibijanye no kubaka ibibuga vy'indege n'amabarabara. Mukamuzi yuko igihugu c'u Burundi kirubaka ibarabara ry'indarayi, kandi bashaka kubaka n'ibarabara rihuza ibisagara 2 Gitega na Bujumbura. Ivyo rero bakabara barumvikanye ko bagiye kuzokongera kubiganira. Nyiricibera mukuru w'igihugu rero akaba asaba ubushikiranganje n'ibindi bisata vyegwa n'ibintu byose vyizwe hariya yuko boca bategura ibitabo vy'imigambi vyerekana neza uko iyo migambi imeze nuko izokorwa, kugira ngo baya abanyamitahe bagiye kuza vuba mu gihugu bazosange hariho ibintu biteguye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yaramaze iminsi 5 ari mu rugendo muri ico gihugu, aho hari haramutse haba ihayanishwa mpuzamakungu ryabereye muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Inzamba nkuko nari nababwiye mu ntango zano makuru, nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu, uni wa mwanya w'ikiganiro kw'isoko c'urunani rw'amaradiyo. Ikibazo cyo kurangura hanze igitoro gikoreshwa mu Burundi akaba arico dushimikira ko mu kiganiro cy'uyu munsi, mushikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu, mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
ikena ry'igitoro rimaze imyaka itari mike riguma gisubiriza mu Burundi. Muri kino gihe ico gitoro kiboneka isorosoro mu mihinga itandukanye, amasoko y'amagendo nayo agaca gitanga ku giciro c'umurengera. Bamwe mu Barundi bakurikiranira hafi ivy'ubuzima bw'igihugu bakavuga ko imwe mu nyishu ari uko ico gitoro coza kiracishwa mu nzira y'amazi kugira gishikanwe mu Burundi. Kaze mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 13 Munyonyo mu 2021. Nitwa Emile Nibasumba. Hamwe ubigitoro cy'ubwoko bwa essence kigugwa mahera ngani 600 litiro ku isoko y'amagendo. Abakigura ku giciro ca leta c'2,400 bategerezwa gutonda imirongo y'urutavanako imbere y'amasitasiyo, naho bitabuza ko bamwe bataha taco baronse. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom asaba ko urudandazwa rw'igitoro rutoguma rwigungiwe n'akagwi kamwe k'abagwizatunga. Twe twasanze ishiramwe Interpetrol ryo ari ryo ritegeka ibintu byose mu gisata c'ibitoro. Bafise amakamyo baguze bafise, bavuga yuko badashobora kuronka ico bayakoresha, donc badashobora kwemera inzira yo mu mazi. Arico gituma mubona hariho monopole, kandi hagaca habaho nico cuko inzira zo mu mazi z'ubwato batazikoresha. Nk'ubu baretse abantu benshi bakaza, hakagira bamwe bacisha mu mazi abandi bagashirasha mw'ibarabara, borabaho bahuriza. Mugabo leta ntivyemera, leta ntibishaka kubera izo nyungu z'abantu bafise amakamyo. Ishiramwe Olicom ryarigeze kurungika abantu baja mu mugwi wamaho ujejwe kuraba ingene ibitoro vyoboneka, kandi tukafasha imbere yuko structure du prix ijaho. Abo bantu bacu bagomba kubanza kubiraba, hanyuma bagatanga ico babona cokogwa. Mugabe ivyo twatanga vyose ntivyigera bikurikizwa, arico gituma ishyirahamwe Olicom ryaciye rihitamwo gukuramwo umuntu waryo, kuko usanga leta bayiserukira bafise ivyo baba bafise mu mutwe bavuganye n'abadandaza, mugabo ntibigere n'umunsi n'umwe biyumvira ikintu kiza kiraba ineza y'umunyagihugu. Arico gituma iyo structure rero du prix mu bisanzwe nk'ubu yategerezwa kuba iri kuri site urubuga ngurukana bumenyi bw'ubushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganji bw'igaca leta, kuko nibo bayigira hamwe, nibo bayishira ku gikumu. Ariko usanga umengo ni ibintu by'akanywa babo. Interpetrol niryo shira hamwe rirangura igitoro cinshi kiza mu gihugu kurusha yandi. Mu yandi mashira hamwe arangura igitoro hanze harimwo Mogas, igitwa Yakem Oil Company bita Yok mu mfunyapfunyo, igitwa Burundi Petroleum Product bita BUP mu mfunyapfunyo, hamwe n'igitwa Delta. Uwarongo ishira hamwe rigwanya inyonora n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu abona kandi ko hamwe ico gitoro coza kiracishwa mu mazi abarundi bo haronkera koyoko. N'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bushiraho ikintu bita structure du prix du carburant. Iyo structure rero iba ihari kugira ngo yerekane igitoro kuva iyo kigurirwa mu madepo, iyo kiva bagashiramwo ibijanye na transport, iyo kiza n'amakamyo hari igiciro caco, niyo kiza n'ubwato hari igiciro caco. Igiciro rero ic'ibitoro biza mu bwato usanga dufate nk'akarorero barabara nka transport bashizeho nka 50 ku litiro kuri transport y'ibitoro biza mwibarabara, kuri transport y'ibitoro bica mu mazi ilitiro baca bayigirako 200. Murumva rero yuko igiciro kica kigabanuka cyane ugifatiye muri rusangi. Gabriel Rufyiri yavuganye na bagenzi bacu bo muri radio Inzamba na television Renaissance. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho butaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Arakenuye Emile Nibasumba. Mu gusozera aya makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye ku Burundi. Ayuno munsi nayo tukaba tuyashikirizwa na mugenzi wacu George Nimenya. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba. Kaze nshuti bagenzi, murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru dutanguriye ku bijanye n'agateka kazina muntu. Ikinyamakuru SOS Media candika ku bantu bane bo mu njyango umwe aribo Alexine Mubona, abahungu biwe babiri n'uwundi atashoboye kumenyekana. Kigira kiti icizere cyo gusubira kubona abo bantu nta kikihari.
Alexis Nimubona abahungu biwe babiri n'umukozi wo mu nzu banyurujwe ku igerekezo rya 12 gitugutu uno mwaka bakuwe muhira iwe ku musozi Muhuzu zone Minago komine n'intara ya Rumonge. Iryo joro nyene umuntu atamenyekanye yaranyurujwe aho nyene kuri uwo mutumba. Umuryango wa Alexis Nimubona uvuga ko atacizere cyo gusubira kubona babo. Bavuga ko bigeze kumva ko boba bafungiwe mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura ariko ntibigeze baronka uruhusha wo kuraba ababo. Imbonerakure bivuga ko yarimwo mu babanyuruje yarafunzwe iminsi mikeya ikirare kugwa. Uwo muryango ukavuga ko warondeye mu busho bwose ariko nta n'uruyambo bigeze baronka. Mu bijanye n'ubutunzi ikinyamakuru Iwacu candika kwibura ry'ibitoro hagatangwa isiguro zitarizo. Haraheze amezi menshi igitoro carabuze mu masitasiyo yo mu gisagara ca Bujumbura. Ibura ry'amafaranga y'agaciro, imodokari ziguma zongerekana, amafaranga y'agaciro agenerwa ibidandaza mvamakungu akoreshwa ibindi ni impamvu nyamukuru zituma igitoro kibura. Ingaruka ziguma zibonekeza nk'iduzwa ry'ibiciro vy'itike yo kwiyunguruza, eka ngo n'ibindi bidandazwa byaraduze ibiciro. Kugira ngo uronke imodokari kunguruza mu gisagara ca Bujumbura mu masaha yo gutonda ku kazi canke kukavako ntivyoroshe. Bamwe mu bafise amasitasiyo bavuga ko igitoro bahora baronka cagabanutse inshuro zirenga 3. Wararonka amaritiro 200 ubaronka amaritiro 600 gusa. Abagitanga babasaba kusabikanya ikibonetse. Bavuga ko bashobora kumara iminsi 3 canke 4 batarakironka mu gihe cahora kinyaruka. Donda yishimiye ajeje gutunganya ibijanye n'igitoro aremeza ko izo ngorane zihari, ariko avuga ko atangorane y'amafaranga y'agaciro zihari, akanegura abadandazwa bamwe bamwe bitwaro kutariko mu gucuruza ico gitoro. Abanyagihugu mu makomine ya Mugamba na Matana bahamagarirwa kubungabunga amahoro n'umutekano vyandikwa n'itororokanizo ry'amakuru y'u Burundi ABPF. Mu rugendo icegera ca mbere c'urongoye inama nkenguzamateka Denise Ndadaye yagize mu makomine ya Mugamba na Matana kuri uyu wa gatatu igerekezo rya 11 muri uku kwezi kwa Munyonyo, yarakorarije abajeje intwaro, abarongoye imigambwe izwe n'amategeko hamwe n'abaserukira amasengero. Intumbero ngo kwari ugutsimbataza amahoro n'umutekano, kugwanya ingwara zituruka kudafungura neza hamwe n'ibijanye no gutwara. Ku bijanye n'umutekano, Denise Ndadaye yavuze ko ihungabanywa umutekano muri ayo makomine ari inzoga zitemewe n'amategeko, abigeme bavyarira iwabo, amatati y'amatongo, uguharika ubukene, ukonona amashamba ngo hamwe n'iturire birangwa mu bacamanza. Yasabye abanyagihugu gukura amaboko mu mpuzu bakarima kugira ngo batunge imiryango yabo. Mugwereza ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuvuga ibijanye n'ibidukikije nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko. Ico kinyamakuru kivuga ko Burundi bubangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe, ngo igihe c'imvura kingana n'amahano. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 haruwe ibiza 145 vyakoze ko abantu 270 mu Burundi. Muri abo 100 barataye baromoka baja gusaba indara handi. Imvura nyinshi, imyuzurira, imisozi bomoka, imiyaga y'ibihuhusi biguma byisubiriza byarasambuye amazu, amashure, amavuriro n'amabarabara. Uburundi ngo buri mu bihugu 200 kw'isi bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Aho rero niho tugarukirije amakuru yandikwa n'ibinyamakuru. George Nimenya na yabashikirije, ndabipfurije kuroranirwa, mugira ibihe vyiza nagahindukira. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Arakoze na George Nimenya. Nino ngaha duciye dusozera no makuru twari twabateguriye kuri uyu munsi. Nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye, nkengurukire bagenzanje bashoboye kumfasha kuyatororokanya. Parfum ndasigana nkabanda bifurije kugira ibihe vyiza iwanyu no mu banyu naho butaha.